sio brage. Mina wewe kama kidore na bage. Hata chani kama mbuzi na majani. Iko soga uku moyoni usoni. Umenifanya soge wangine sioni. Sitamani wala tena siwajali. Tatiana. Mina wewe hakuna kwa chana. Tatiana. Kini TV kwa kuni nyene kanabwire ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rekanabwire ni amahoro y'Imana bane namwe kuri micro ni 1xk kifungwa kitina mimba aka Dogna Serpa aka Gabide aka umusatirizi Pasi classic aka Fumba kwa kuni nyene nituvana murabizi ko twama turi totombiri aka nawe urabishirako ndi kumwe na NC Boy no mustar tukavuga mu upcoming ariko byifatamwe neza muri kino gihe mperuka kumviza n'indirimbo yiwe iri bo kandi razi ko je nababwiye ko sinshagura ndaganira n'abana bari yapana bya bintu bya babandi murabizi nawe reka tumaze turamukanye na NC Boy hama tugaruke tuganire unkurikirane kwa ko nazi ko jewe ntigera ndagukubita swata ntigera nkubita swata NC Boy ndashaka ndamukiriza abantu banje ndabaramukije abakunzi ba Yakini TV mukurikirana ibikorwa bya Yakini TV mukomeze guteza imbere Yakini TV muteza imbere n'umusani wanyu NC Boy ukeneye kumufasha acha ku rubuga rwe rwa YouTube Facebook yandika NC Boy Music cyabibona ariko witwa NC Boy mugakumbuga wacushira ko NC Boy Music wasanze aba NC Boy ari benshi kumbuga za YouTube na Facebook ahubwo je sinanditse NC Boy Music gusa ndamaze kumenya kuja mu indi telefone y'uwundi nkahigisha udashize kako ka music ntushobora kubona imiziki indirimbo zanje why ni ko udakora cyane hajya ngo ronka ama views angahiga NC Boy ama views ni make vraiment simake ariko nimba ari make ntangorane bakuzi ba Yakini TV Burundi kenda mushigikiro no mujama vraiment kuririmba aririmba neza sivyo support yiwanya like gene wandike NC Boy Music uvyandike neza umva udashize ko music n'umutora hanyuma ucugira support kandi vraiment mu bafana twaba dufitaniye nimero bankurikirana muze munyereke screenshot ndabikeneye kubera ko support zayo muza muri mana sivyiza abana sivyiza NC Boy umva ko ndagusabye support asabira support nanje ni fresh ndabasavye mukore support kuri Yakini TV mutayibagirana ya TV yanyu Gabide TV bwa umwe kwa kune nyene murabizi ko jendi umusatiriza ari gusanga nasatiriye ngaho gasanga nasatiriye ari ariko no musindi kuri Yakini TV Burundi uzozorashira ko Burundi ko turabarundi NC Boy ndiko ndavuga kuri umapkami nguje neza ndiko ndavuga kuri umuntu wandika bien harabavuga tujya muti parashikuza ujya muti pe ni babandi bari kubicira agafaranga yagumvye kumuvuga neza asiga mucoreye NC Boy nyemereza abantu banje ko ivyo navuze ari kuri umanzi bamere freestyle turetse na freestyle ndafise indirimbo mu yimisi ngira nsohore yitwa gute sindayitorera titre irikirandikwa na beat namaze kuyikoresha hama igisigaye nugushiramwe amaji urumva yuko ngo ari ibintu by'ibyanjine bitakize hanyuma freestyle ndafise indirimbo yitwa Katoto Swaga iri kuri YouTube uraza ujya kuyumviriza umve na freestyle ntanze umve yuko atari fresh Katoto Swaga twagiye Katoto Swaga sio brage. Mina wewe kama kidore na bage. Hata chani kama mbuzi na majani. Iko soga uku moyoni usoni. Umenifanya soge wangine sioni. Sitamani wala tena siwajali. Tatiana. Mina wewe hakuna kwa chana. Tatiana. Unaswaga zaidi ya banana. Jichunge maneno ya watu ni sumu. Hayajengi yanabomoa. Yasije kufanya tusije kudumu. Penzire turi na waboa. Akananipa chukua suku abakozi ba Yakini TV Burundi nimba nababesheshe muje muri commentaire nimba navuzuguri burya rero cyo babwira hari abana biyicariye muhira ariko bavuze ati twigorora umva babwira ati ndagwaye mugurumva bimeze neza nuze ushiremo bajuze ngo nibo bariho bonyene kandi nabajyu wiyumvira ko bakomeye so bakomeye bonyene kuko Imana twese yaduhaye Imana NC Boy manze ndagushimira kuri freestyle bro fresh tu kandi uraririmba neza bro ni bisanzwe ariko rero ingorane zo have haba uyu muntu akugura ari maneza hava wishi muco utangura kuberwa 6 hakiri kare kuko no mufana zavaje muri commentaire yandiki uyu ngo mpetara showe utangura gushuha hakiri kare 6 kubaretse Jesse je ndirimba sibumbwiye ko ndirimba neza wenyene aba manager cha inbox bakabimbwira abafana banje abagenzi banje akambwira ati respect petit ariko maze kumva bavuga respect mu kutambuka ucugana nyene kuri dondisha ahubwo ngwiza ibikorwa hakugwiza amajambo niyo mpamvu ngo munaze n'ikigowa gishashe ucugwiza ibikorwa nk'uko bara agenda kubwira ati urashoboye inyuma y'ucu ubazanira urundi nyene bagwiza ibikorwa man NC Boy turi kumwe muri Yakini TV Burundi NC Boy hajya ngo ukunda gukora muri studio
studio dufate kubera amaze gusora indirimbo imwe ubu ngira mpindure nkorere mu yindi studio mperuka gukoreramwo yitwa Fresh Peak Music ndayibona mu bucere ya Radio Lasta ubu ngira nkorere mu yindi studio sinshimye kuyivuga ngaha muzoyumva nyene logo yayo nkimba ari Master Music nkimba ari Bantu Boy mwe muzovyumva gusa indirimbo niyamara kuja hanze ni NC Boy amaze kubaririmba nitugeza tubona video yiwe mbe umugambi wa video gutega musa ko muri abandi bastari basogoma gukora ama video wowe umuntu nta mugambi waka video office umugambi w'ama video ndayufise gusa ibintu vy'uburyo biragoye nawe urabizi bro bisabwa yuko turonka abandi badufasha ariko NC Boy ico kintu mwama mukivuga muri benshi ngo babafashe abandi bakavuga ati burya umuntu afasha wifashije ndetse n'Imana ifasha wifashije wayi wowe utokwifasha hama ivyo bindi bizi so no gukora audio mba nifashije ntaho bayanterereye no kuba nitanze nka pambana nkakora audio mba nifashije umva wapambanye ugate bugahora na Wanix ni nguvu wagize naharagize nguvu mani kuva mu buterere mpaka mukanyosha ni nguvu wagize kandi Wanix wari umwumva ko kuma TV gusa umara kuma Facebook kuma YouTube ni mwari bwabonane muge wapambanye mpaka murabonana turabonana fresh ni NC Boy avuga ati jewe burya mfise ni bukeya Chena kunda kuvuga abashaka kuma. Je bazibangire basi president w'abaririmbyi. Je nifashiriza abaririmbyi bose. Umva NC Boy ati je ndi pamba nangaririmba ngagira umufashire kubera mwumvisa arafise impano. NC Boy ntangorane akanu gatoya ngoma ndakwibariza. Nkubu birashitse uciro nk'umuntu agufasha nyene uciye kuri TV yacu. Uratanze ikiganiro kandi aciyaba. Muka tusangana umuntu w'umama afise nk'abana batatu. Ngo vyemera ko ashobora kuba manager wawe muga kacavuga ati je unshira mu rugo. Inyuma yo kunshira mu rugo hama jewe nzokumanajinga haba kuri audio, video, umwambaro. Kire kintu kizakenerwa muziki memere concert nzogukora. Naho uzoshaka collab nzokurondera. Muga afise abana batatu umumere wo vyemera kamusaje. Nibisigura ko nwangiye kuba umuboyi canke umuyayi. Uyobwiye ko umugabo wiwe. Umugabo wewe. Birapana no mumere ku ntangana no kurutunga. Gusa ari ibintu bro bisa yuko umuntu adashobora kwitiranya gusa birashika nkagenda kubera ubufasha no banda bukeneye ariko hari ibintu tutohurizako nk'ibiki mutohurizako maze kuba umwashize ko urakeneye ubufasha uragiye ariko NC Boy hari ibintu batohurizako vyo bari erega yo bandongoye kandi nta naho notera imbere ni ngombwa naho nzotera imbere azovuga ati bijya byose niwe na ariko abandi basarenga izo kandi ngo nizo zibashikira benshi barakunda kubivuga ngo usanga bafashijwe n'abamama n'abakobwa ivyo by'abamama n'abakobwa fresh mugana atavuga ngo tubane azomfasha mugana pana kuvuga ngo tubane abandongoye bana ndani kwa ndani na wapi je uzomfasha mugana bo hari warari kuri TV yaragukeneye mwumva ushuvyanga umva no muri teje management himbo keneye kumfasha uri mu mama uri mu diaspora apana kuvuga tuzobana uzobundongoye we mfasha aya mabintu bigende fresh bakunzi ba TV wena uzindi kubera ubujaba yanka mamurongora ukunda burongora bakabakurogo nje ndarongora nkunda bondongora kuko ndi umuntu w'umugabo urongowe n'umugore aho yoza aragukubita akane NC Boy arimvira ko nk'ubu okibasubira gushikiye ushizana umugore hanyuma arakurusha inguvu nibo warongoye mugara kurusha inguvu gusagara kubwangaza byifate mu gute ndamwirukana ni wabayandongoye abastare wa muntu tamukurikirana ibigano by'abastare urahomba kuko niga ko zokurikirana igano cy'umustare burakanuka gutwenza cyangwa uburakanu wiga ko jewe namandi kumwe n'abahana mana twenze nagwiriye urumva sanga ndi kumwe n'umuntu urumva usaze beho ujya mukumwa mukundanye yitwande sinshimye ko mvugira ku TV je dufate nkundanye n'abakobwa benshi sino badondagura basujya ujya uhora ubwira ko ari uzotwara bajya bandi uhora ushira mu cyumba gusaba ihoze ujya uhora ubwira ko uzotwara umukobwa agiye nkunze nk'umukobwa noba nararirimba indirimbo niwe noba nkunze ijyanye n'iyo indirimbo Tatiana rero Tatiana ukabuza umva naho uzuba warizi karate zugende bukebwa ukazizana zashaka kwirukana ariko bavuze mukundanye na benshi inyuma ya Tatiana abantu ufise niba reka bro ivyo tubireke Tatiana akunda kudukurikira injira mu bindi Tatiana akunda kudukurikira genda muhe message nzoguha contact yiyo uragurishije musaza nacyo we kuko uyimaye fasa n'umuntu wambere akunda gushokoza telefone ujya rero uje nawe numumesha ngo biyo umviriza kuri by'abademu numumesha pasi tugenda hariya navyo wemeye ujya aranyemera sana pasi urazi ni kariti y'abamwe nayo mvuze gusa ni kariti NC Boy reka twigarukire mu muziki sha tuve mu bya Tatiana ari muhira sha nk'ubari karacumba naho zifite tugaruke mu muziki NC Boy
urigiye gukora iki muri 2020 rero kugira ibintu bigende neza watubwiye ko ari gushasha gombozi inyuma ya gishasha nibindi bikorwa kugira umuziki twumve uko uri kusaba ubufasha kandi aba manager ntibafasha ngo kubera ngo uririmba neza barafasha n'imigambi project zawe bakumva tujya mu no gufasha no gushigikira naramwumvise ko baraganira na 1x ibi nibi naramwumvise kaganira kuri yakini we project ubona zo bizi project mfise nuko iyo ndirimbo imaze gusohorwa audio nzoca mpambana nsohore video yayo urumva iyo nasohoye iyo ya mbere nasohoye audio narayikabushije kwanza kuyikorera video iramanza nsohore yindi audio ndumwe kubera yindi yabaye featuring mbanze nsohore audio ndumwe mu studio ikaze hanyuma nje ndayikorera video hanyuma nje kuko indirimbo ziranditse mu ikaye ziruzuye zibuze uwuzi supportinga no mumfasha je ibikorwa ngiye ndabemereye Imana inshoboje nkaba ndi muzima ngiye kubaha ibikorwa vyinshi kandi bishobotse n'uburyo ariko uburyo ntibari bwici ariko umuntu arapambana nyene akaraba kuko umuziki wo mu Burundi nakazi nkimba uzi kufata umuziki ukatarakazi bihebe kuko umuziki wo mu Burundi nakazi kandi ntuzokwitege yuko umuziki uwugiyemwo ucusho nkimba ugiyemwe n'umunsi so indirimbo imwe ejo bazokuriha muri YouTube canke uje kurotira pambana yes ni kupambana ni kubanjuka ni kufanya nini NC boy akubwira ati jenzo pambana mpaka kupfa ana ikintu cyo guhebesha umuziki cyo bankiki ikintu cyamebesha umuziki kiretse bavuze ati tanga mama wawe canke umuvyeyi wawe nimwe buvuga tanga mama wawe habaye bimwe bavuga ngo ni by'amafilime bije ntayo yabije sivyo birabaho bitiyago kubena uri mukafiri nkuko je ndishaka kwera impaka byose karabaye urinde Jensenga gatanu ku munsi yoho Mungu wangu mwe muyera manuka reka nangorane kugira turangize ikiganiro ambwira umuntu amaze gukorera ikibi mu buzima bwawe umuntu amaze gukorera ikibi kumva kubabaye utuntuye kumva kumenga ukuyahura canke wobikundi kuntu woryama ninde amaze kugukorera ikibi ganisi boss kugira tumurangirize ko tumubwiye akajambo kanyu sinokuvugana umukobwa kuko umukobwa nta kibiyo nkorera oya twagumvye umwe yagukorera ikintu kumva kushavuye mu buzima bwawe nta muntu arankorera ikibi kweri basi umaze kugushavuza gushavuzwa n'abantu benshi ariko cyane bifata ibisanzwe mukuru amaze gushavuza kumva ati bivyanshavuze kuko birashika no mu kazi mugashavuranira ni benshi bamaze kugushavuza ijambo wobwira abantu bagushavuza kugira ushuranga muze murareka kunshavuza kuko je mfise ibinyagara mu mutwe ibintu binyagara mu mutwe umunsi byavanga yereka cyabivangana n'umuziki unshavuje nca nagushira down nca nakuririmba mu ndirimbo kuko nico kigwanisho cyanje abakuzi ba TV Burundi reka ndabwira ko ndabakonera nababwiye ati niko kajambo kanyuma za kutubwira ari kintu bibagiye kumbaza bro mbe NC boy yoba akundi iki canke yankiki NC boy yavuze ko akunda umuziki ikintu nanka je nankabantu tugiriranira beef nanka umuntu tushavuranira je niyo ngiye mu marigara nkumva uri kurazana ibintu byo kunshavuza by'imishwano ndakubisira kuko nanka yuko binyagaye nyene je ngiye kubaha vyinshi kweri mu muziki kandi mu vyitege turi kumwe na 1x tugiye kubakorera umuti ntaso mugaje je sinzoririmba wewe uzoza uransapotinga mu bintu vyinshi urabona no kuba nakubonye wansapotinze kubera ntibyari ngombwa yuko tubonana cyangwa si cyane si kenshi twakunda kubonana ariko naha kuba wampaye umwanya tukavugana ariko nk'ubugani si boy usanga nk'ubu nanje ndakubisura urugoma rwavumye rwakurushije washo byifata mu gutyo urugoma ugasanga nanje nsenja muri studio ngaca nkubita bombe nanje cyangenda gukubita yindi tukarushana kuko umuziki ko unsinde neza gusa biravana n'abafana bawe n'uburambe mu muziki we mugufise uburambe bwinshi aje sifise uburambe bwinshi ariko ikintu ndagusindira je burambe ikintu kimuzomenya mu umuziki nuzo kwinjira mu muziki uzingugiye kuronka amaronko utapambanye ngo je ngo ndekuye ngo yisamire ndasohoye umuziki ngo nzoca ndonka ngo inyungu ibiki nibiki urashobora kurekura mu muziki umuriyoni gusa kugira uzogaruze hakazohera umwaka wose gusa bisabwa kuvumiriya gutuza kandi ukamenya akazi urimwo kandi abasani bose bo mu Burundi irifo yuko tumenya akazi turimo tureke kufinisha akazi umuziki nakazi Yani NC boy twari kumwe rero murabiziko ndabakunda cyane gose umuziki nakazi kirazira kufinisha kuba star maze imisi mwana ngoma ndi kumwe n'aba star benshi vuba ndabahereza ibindi biganiro ndi kumwe n'abandi bantu hari biganiro nimirije gukora muri iyi minsi kandi sindakivuze zane ko muzokibona pasi classic KK Fumbariya murabiziko tutavana na 1x KK Fungati na mimba Edo Grand Serpa 1x Gabide 1x Musatirizi reka ndabwira ko ndakunda cyane gose ona muzashanda gusezera mu kigabide need